tubana n'abaganse baranyomora ndomo kandi asenga Imana iramye. Uri muri Swede? Ego twarabana twese tuvukana turi batatu. Ushobora komora? Ego bankoraniye ari babiri urumva babiri konti umwe n'abagabo babo ntibyari byoroshe kabisa. Ariko mwico gihe nawe uri Nyakamata n'umugabo atari umushira ufise frère. Ariko mwico gihe kubera nafukamye hari intari inyuma yanje jewe ijuru darambwiye kuyu ari umugabo w'iwanje. Gaga byari vyoroshe kuri wewe nk'umuryango kugira ngo utegure mariage uzi yuko abavyeyi still hakiriho umutima mubi ko muvukana batagushigikiye batagize iki mugara avuga ati jewe mbwirizwa kubandanya no gukora mariage byari bikorohewe bo mu bisanzwe kubwanje jewe ni ibintu bitari vyoroshe. Je navuye muri Sweden ndamanutse ndatelefone papa na mama yamara naho mwankuye mu bana je ndaje jewe nabonye ingorane aho ziri kuko maze kuronka umuco niho naca ntuma pare wa Jackson ndamutuma kuri umuhungu wiwe ndamubwira yamara genda ubwira umuhungu wawe ko nuko aca mwishura yuko ngo niyabona ngiye gusaba ikigongwe muhiri wabo ngo azomvunagura ngo no muhira barabizi ngo umuntu amugaye baba bahejeje ngo azomvunagura kuko namubwiye ngomba gusaba ikigongwe subizo mu bana kuko negezwa gusohoka ndi umwana wanyuma atangorane zihari. Tubwire genre umutima rumerewe gute wumva yuko yatawe gutabwa na famille ariko we nk'umugabo kavuga ati non ndabirengera byose. Umutima wanje numva ari amahoro navuga ati nimba ari Imana yamumpaye ko ari Imana yamuvuze bagira ko baba mutaye ahubwo hari hageze kugira ntaje mwibarabara harageze ko twubakana kugira ngo tubeho ubuzima bwacu. Bamuvukana bashobora kuraba muri umuntu wawe cyangwa mukuru wawe ukavuga ati yamara umukuru wanje ndabona aha hantu arandusha ati kuri iki kintu ndarushwa kuri iki kintu ndamurusha turazinanye intege nke zanje n'intege nke za mwene wacu. Rero abavukana gusekana birasanzwe cyane ibintu bibaho gusa nuko Satani yabikoresheje nk'ikindi gikoresho kanaka kandi maniretse ikintu kikaba nuko ibivise umugambi ibivise ubundi mugambi inyuma yacu ntukabeshe ngo barakuroze atahubwo n'ingeso mbi zawe. Le 5 mars ndamubwira wewe rero bivanye nibi nkagenda ndabimusigurira wewe niwe tuzokubakana se mariage muri Decembre kuko bitwaje mariage ngo ngomba kubomora mariage yo muganze yawe ibiki atama preve bafise bo mutima mweranda babwire ko ufise mariage muri Decembre nawe sinzi yo yarari je ndatangaza mariage mwiranda babwira muri Decembre ndafise mariage atandi mutara confirmana nawe. This is welcome ladies and gentlemen murahumura community rakometereza mu ruswiriwe cyangwa musivanye no muri my name is Frank esa iyi ni African TV so ndabikaje so gukina mu Burundi mu Rwanda mutanzania muri Kenya muri Kongo muri Amerika muri Australia Bwongereza ndetse no mu bihugu by'abarawunda vuga mu Nabi Saudite bari mu Swiss n'ibimwe ndaba ikaze yes musu dasanzwe kandi batugira amahiguriro ubwo abatumire badasanzwe ni muri couple nziza cyane go tuzoganira byinshi afite n'abageni atubakire amatuyage byinshi bitandukanye. Turabaha ikaze rero mbega bashanza guhera he no munsi aho yifuza agatekaho kamye niko mugabo murakoze karibu rero kuri African TV murakoze cyane murakoze kwikaze muduhaye ego uramutsa d'abord abakunzi bacu n'abantu baza kubamenyera ngaha anya babakunde gose rero bawunda baramukije abakunzi ba African TV n'abari ko badukurikirana bose musangirane natwe kino kiganiro. Turaguhaye ikaze rero nawe murakoze ubeze neza ndashima akamwe ko ariko n'umunsi niko rushigikiwe n'intare ko nama oya biratandukanye kuri kumwe n'umushinga nahe kamwe murumva yuko ibiro bica byiyongera uramutse abakunzi ba African TV d'abord ndaramukije abakunzi ba African TV ndaramukije nawe Janet waherukana mu mwaka uheze ndabifuriza umwaka mushasha mwiza nawe nyene ndakwifuriza umwaka mushasha mwiza aho duherukana hari hasigaye iminsi mike ndure etat civil yego nari mu mitigito ya nyuma Rwanda. Yes none mzee kanda kwibarize gatoya imbere ko tuza kuja mu bindi hano umugeni wacu ngira afite amasoro no mu amubonye we yahorana yahorana urabitse biriko birahinduka ngirango bibaza ko ari ko ikivuro shitanguye kugira amasoni kebuke canke ko yamaze gushika mu rugo bon hari ibintu bimwe ingeso zimwe zizanwa nuko
wahinduye ikibanza canke wahinduye imibereho kugira ngo imibereho asigaye abayeho iratuma atuza gatoyi canke yaramaze guhindura uko yarari ndibaza rero birasaba yuko kugira ngo usanga hari ukundi kuntu mubona wewe mugaje yuko ndamuzi ariko ndamubona ego uretse ko ubu yahindutse yagize akayobe ngira ngo no kwiha amashi menshi n'amashurwe base zabusinze ahubwo yarakwanduje bon turabishimira Imana uko biri kose turanezerewe kuba turi hano turi kumwe ego ni gihe kintu catumye wumva ko gahendaga umugira umufasha yabizi ko wahuye na benshi kumbure na karorero nkuko abandi bahora n'abandi bamenshi mugabo ucuza gucuzinga uyu nyumva ko rero kubera umufasha mukajana urugendo ahubwo benshi yashwazira tugora agendera ngahanya agasanga wapi wese wewe nuri gwanje agendana agasanga tuwe nuri gwanje mugabo kugira urinde ufata ingingo nuko aba ari ikintu gikomeye cyane wabonye muri uwo muntu bon kugira ngo urinde ufata ingingo si ibintu byizana si ubuhinga ukoresha kandi si ibiharuro byinshi si kubera uzi kuraba neza uzi kugenzura ingeso n'ubuntu ugirirwa n'Imana kuko kera baravuga ngo uhusha itunga ahusha umugore rero iyo turiko turaraba umugore wo kubakana nawe usanga kenshi nivyo turaraba ibiryohera amaso ivy'inyuma ingene bimeze ivy'ingene bisa bya muntu w'inyuma ubona ariko umuntu w'inyuma aratandukanye n'umuntu w'indani rero ivyo rero umuntu w'indani ntidukoresha vyirugagamisha ngo tumubone mw'indani oya ni Imana igufasha kandi uvyumve ko Imana iratanga abafasha iratanga abagabo iratanga abagore ariko ntibizi uko nyene kuko jewe na Gaga tuzinanye igihe kirekire cyane imyaka myinshi gose irarenga imyaka 20 tuzinanye imyaka 20 muzinanye navuze imyaka 20 tuzinanye kubera ko turazinanye kuva dutandukanye urumva ko atari ibintu byo kuvuga ngo n'ubuhinga rero muri imyaka 12 urumva ko ndashobora kuba naraciye hana hariya hari habo nahemukiye abampamikiye ariko vyari bikwiye ko duhemukiranira nabo bandi kugira ngo nshike aho Imana ishaka ko mbandi nubakane n'uwo Imana yashaka ko nubakana nawe d'abord mumvise iyi couple bazine kuva muri 2001 2007 barabitanguye 2012 barabivamwo haca indahera indi myaka yindi kandi batarasubirana umwe wese akaca mu nzira yiwe d'abord tubakeze no kuri nk'abageni kuba uno munsi bashitse kuvyo kumbure umuntu aba yari yumvira mugabo ugasanga haracyamo ama obstacle menshi bituma abantu baneshwa bakabivamo agasura kacaje mu bindi akuno munsi deja muri umwe d'abord muraberewe gose murakoze bidasanzwe oya nibisanzwe kandi kenshi bakunda kuvuga ngo wirabura n'umuntu w'inzobe kweke bahungu mbera mukunda bakugaba inzobe mu bisanzwe je sinirabura wandavye n'amaso y'umubiri bivuga muri komate ngo ni ibintu bishika ni nkuko uwirabura n'uwirabura baberana uw'inzobe n'uwirabura bakaberana n'ab'inzobe bose bakaberana ivyo kuberana bivana no kuraba bure nibona ko atanguye kumwongereza akayobe none bakwamwongerereje kubera bavuga ati ubona nasune vuga suneba nkawe Wasanga yatanguye gusuneba bukiye mukundabire atanguye gusuneba yes Gaga inyuma y'imyaka 10 ningahe mutari kumwe wari mu bihe bimeze gute wewe nkuko yakobwa murondegwa na benshi yego nkuko yabivuze ni bya bindi nakubugira ko nasengeye urugo mu bisanzwe ngisengeye urugo hariho ama condition na Imana par exemple naravuze ati Mana ndashaka umugabo atanywa inzoga iyo yari condition ya mbere yiwanje kubera bimwe navuga tubona muri societe umugabo ataha yaborewe agashika kubita umukenyezi donc ivyo bintu byanatwomatije ku buryo jeje nyene mvuga nti nshaka urugo rumeze uko rero urugo rwiza nibaza ko rutangwa n'Imana ntirova kuri ya maso turaba ngo turaba umuhungu yirabura ngo avyibushe muremure ko ari we yokubaka jewe umushinga nahe wanje namusavye Imana tutarakundana n'uyu nyene
kandi niwe muhungu wa mbere yatanguye kuntongoza niwe twatanguye gukundana tutazi ibyo ari byo turiko nyine turafinata tutazi iyo bizoja hama rero Imana ibona yuko wamufasha nayisaba mw'ico gihe twakundana ntiyari akwiye za condition asaba ikira dutandukanya kugira iduhindure caractère niko novuga aja mu vyiwe nanje mu vyiwe ndaronderwa n'abandi nawe ararondera abandi rero niko guca mu bihe gushika yaho umuntu ahinduka akaba wa wundi nasaba Imana wewe ku ruhande rwiwe yarasenze kandi ndamushimira ko yangarukanye mu gakiza k'ukuri kubera ko nari naratakaye ntakaye kandi nkijijwe mugabo bitambuza gukora ibindi bon nivyo naje narashoboye gusaba Imana ibimenyetso ndasaba Imana imfashe imbwire kandi yarabimbwiye kandi burya Imana ivuga mu nzira nyinshi cyane ego shimira ko n'abakozi b'Imana benshi bagiye baradufasha bagiye baramfasha kugira ngo ushike kuri iyo ntambwe harimo n'umukozi w'Imana twubakanye Mapetura yumva kweli Mapetura yumva reka araguha mu kiganiro nyine kandi acake ndagutafye nkuko kose yes ni Adam na Eva rero turi kumwe no musi rero turi kumwe na Adam na Eva uko deje waramusengeye urabona ko ari we wawe nivyo yes niwe wawe kandi nawe niwe wawe uri Adam wiwe na ni Eva wawe ariko mu rugendo rwanyu umaze guhana intamba myinshi zitandukanye mu rukundo rwanyu bimwe mwahagaze ko mu rukundo uno musi ariko no musi murakomeye no musi muramaze gushinga urugo rw'iwanyu zimwe mu ntamba myahuye nazo mu rukundo ariko uravuga ati ndashima Imana no musi kwatugeze ngaha anya kandi vyari kutubuza gushinga urugo rwacu gasana twahebanye canke namwanse kubera ko numvise ibiyinyi ntamba mwahuye nazo mu rukundo rwanyu kugira ngo murinde mugera ngaha anya ariko uvuga ati ndashima Imana ko ibyo byose twabirengeye ariko no musi kwatugeze hano onye nizihe bon ibintu vyotuma vyari gutuma ndamwanka biriho bivanye n'amakondisho yiwanje mu rukundo nico gituma nshima Imana ko yampaye uwo nayisabye yaradutandukanije kugira iduhindure imuhindure imugire umwe nasaba ariko kandi je narasenze cyane nsengera urugo kuko naragiye mu mahorasyo menshi aranka ndibuka horasyo ya nyuma nagiyemwo uwo twakundana yarantutse igitutsi kandi igitutsi yantutse yarampoye mukuru wanje mugiramutsa arantuka ku buryo nshonja ku mavi ndavuga ati bana uyu mugabo ni umwe nagusaba umuntu yubahutse kuntukuka ndagusabye umpe ikimenyetso nimba ari we canye atari we kuko hariho amakondisho nari nabwiye Imana rero tuja muri horasyo umuhungu akakujana iwabo ubona umengo wahejeje nomare muri umukobwa kuko umuhungu ni wagira ama etape agira intambwe nini akaja kukwerekana iwabo umukobwa biza mu nyuma rero ico gihe amaze kuntuka nacenja ku mavi nca mbona inyuma y'umwaka niho nabonye igisubizo yuko atari we Imana yanteguriye kuva ico gihe nca ndaja ku mavi ndavuga Mana sinkeneye kwihenda kandi sinkeneye kuja muri horasyo gutakaza umwanya nca nguma ku mavi umuhungu wese yaza nabanza gusenga izina ryiwe nkaryandika mu gatabo kuko iyo ndiko ndasenga ndakunda kwandika mu gitabo nkasaba ikimenyetso atari we nkabibona rero nasenze imyaka myinshi kuva muri 2018 donc duhebanye n'uwo wundi naciye ndahirira Imana yuko ntakeneye kwihenda kandi nukuvuga 2019 2020 2021 2022 niho novuga kira muri imyaka yose mparuye kira kwezi n'abandi sanse kwisondesha minimum 3 mu kwezi nasengera imitwaro itandukanye aho nkongera nkasengera urugo rw'iwanje nkasengera uwo tuzokubakana nkasengera abana abana muzovyara abana tuzokwibaruka atamushura ufite muri ico gihe warakunda imanza muri 2022 le 14 février turi mu kwa kabiri ukwezi k'urukundo
le 14 février 2022 niho nakora isengesho aho novuga ko nakoreye deliverance uwo tuzokubakana ndamubohoza kuko naravuga mana igituma ntabona uwo tuzokubakana hari ikimubosha hari ikimubosha nshaka ko abohoka no cita amavoire ibitambara bimufutse byatuma atambona ngo tuje en contact rero ndakora iryo sengesho ryo kumubohoza ryo gutabura ivyo bitambara biri mu maso yiwe bituma akubone atambona ndakora iryo sengesho ndatabagura ivyo bitambara muri 2020 niho novuga nakoze isengesho rikomeye kumufasha tuzokubakana ndarisenga ndumva kweri komejeje hanyuma muri 2020 uyu twagumye turabagenzi ico gico se muhebane mugize mutakazana wow uva yari wa muntu ubona ukama umwifuriza ikintu ciza naho yokundana n'uwundi nahushe nama numva ndamwifuriza ikintu ciza simenye ko ndiko ngwanira umugabo rero mu nyuma urumva ko nasenze isengesho rikaze muri 2020 nuvuga ko muri 2020 ariho agacu natanguye kubona agacu niho hadutse filme twakina filme yitwa Best Friend iyo Best Friend urumva n'umugrand tawa yayanditse amaze kuyandika urumva barabakinyi bashasha bagomba yazari impano nshasha agomba gushigikira hama cyo ndavuga reka ndondere abagenzi bo babikunda ntambabaza n'uyu ndamubaza urumva ari mu bagenzi bari hafi bakunda gukina nsanga arabikunda aranyemerera turaja gukina turakora tournage turaheza rero tumaze guheza niho mu nyuma kubera umuganza umugabo wiwe Jackson Hakizimana niwe ya director w'iryo filme yazanye induru nyinshi yego yamaze kuba ari director umuganza Jackson Hakizimana aja kuntangira amaraporo ko bubakanye unaramugaye urumva deja yari umukwe wa papa na mezi menshi yaraheze ari mu muryango yari umukwe wa papa haheze amezi makeyi rero izo mururu zose zabaye turashwana gushika yaho mva muri groupe ya Skyla Movies ya WhatsApp twateguriramwo iki kuko izo groupe n'aba bari bazirimo mu kuva muri iyo groupe naranditse message ndabashimira bose muri rusange nsaba n'ikigongwe nsaba yarambwiye ngo abantu bose bakinye ngo narabakoreye nabi nta muntu ntakoreye ikibi rero mu ico gihe ndavuga je sinkunda induru mu bisanzwe haragera igihe mva muri iyo groupe kandi iyo groupe icatumye ndayivamo nuko hariho igitutsi Jackson yatutse uwo tuvukana aho uwo tuvukana nawe n'umuntu aba ari hafi turakurikirana dufitaniye amabanga menshi twacanye mu ngorane nyinshi yarubahutse amutuka ku mwana kuko umugrandsa asanzwe afise umwana yabyaye ava yuko bubakana na Jackson Hakizimana acaramutuka yaheruka kumubyarira umwana acaramutuka ati naho noguta nibisanzwe uramenyereye kubyara ico kintu carananiye kwihanganira ariko kubera yuko umugrandsa yari yamaze kuba kugwiwe nimba ari ubuzima yabayemo buranyafekta navuga ibyiwe sinyeneye kandi ko binyafekta nca ndafata ingingo yo kuva muri iyo groupe naratutswe ndasubira ndatukwa umugrandsa aranuka ngo mvira ku mugabo ngo rondera umugabo ngo wubake ngo mvire ku mugabo amaze kuntuka uyu kubera yarazi twagiranye horesho turahebana aho Jackson yantangira raporo yuko namugaye aca bibigira n'uyundi mu bofre uwundi umuganza tubana muri Sweden yitwa Desire Nyonkuru aravuga nawe nyene urumva ko batazosubira kunkinisha donc barapanga imigambi nyuma yanje yuko batazosubira kunkinisha kwiranga yana arantuka ngo na Mark numwubaha Mark nawe noye amaze rero kuntuka ko ku bantu ndavuga kameme none Mark yagiye kubwira nibi je ndumva umenga aramubesheye kameme Mark kuntu namubwira mu sister Mark je ndamuzi sindamuzi cyane umuntu ni munini ariko naravuze Mark nakunda uburofa chonzi ari strict ku mwanya ntabakeneye ibintu by'uburofa umugrandsa ndagerageza kumwereka basi wendo via Mark ukwiri niyavyumva bon amaze kumuntuka ko je haragera igihe twari tubana n'abaganse baranyomora ndomo kandi asenga Imana iramye uri muri Sweden
ego twarabana twese tuvukana turi batatu ushobora komora ego bankoraniye ari babiri urumva babiri konti umwe n'abagabo babo ntibyari byoroshe kabisa ariko mwico gihe nawe uri nyakamata n'umugabo atari umushiri ufise bra ariko mwico gihe kubera nafukamye hari intare inyuma yanje jewe ijuru ryarambwiye ko uyu ari umugabo w'iwanje donc bivanye nuko yansutenye muri ico gihe ego abagrands bariko barandenganya normalement bazanye ibintu by'ububeshi uyu agize intervention tuvuge ndamuhanuje inboxing amubigira iki n'iki reaction yagira narumvise ko shigikiwe n'umugabo wanje navyo nabona neza ariko je naravyumvise nawe navyo yarazi ari n'ibyabugenzi ushika yaho rero nimuka ndaja kwibana maze kuja kwibana amajwi aba menshi n'indoto urumva ko nasengeye umugabo uranza amaze kunuka ikintu nabwiye Imana navuze ni Imana naho uyu tuvukana yo fata pancarte ati Lahani Gaga washaje nabi rondera umugabo agashira kuri pancarte nivyo namubwiye sinzova ngaho utamaye umugabo nagusabye ko nabwiye Imana hanyuma maze kuyimukaca ntangura kurota ntangura kumurotura nkamurotorera ndamurotereye yakisagize mu ndoto nkabona uyu muntu mengo arafusha donc hari ukuntu urumva uca usiguza indoto mu gihe warose ukazisengera yego mwe muyera akagusigurira yego rero mu nyuma maze namurose rimwe ndamusigurira ndabona yakisagize ijya kabiri sinamubwiye naciye mpora Chambazimana ko ariko yunguma ndamurota kandi tutariko turanaganira cyane bamara mukunda kurota umuntu yo muganira cyane iki ariko izi ngorane zaratumye donc wamengo ndiko ndagora abantu rero muri uwo mwanya urumva ko umugransa yantutse akanuka kuri Mark akanuka no ku wundi hariho n'uwundi mugenzi yantutse ko canangura kumva amajwi jenyene ndi mu nzu ya jenyene ati muri aba bantu babiri yagututse hariho uwo muzokubakana yari Marke nande n'uwundi mugenzi ari Uzbekistan novuga ko ari umugenzi wabo cyane je ntabwo twari tumenyeranye ariko nayo ndamuzi zina nawe aramuntuka abo bantu babiri amajwi nangura kuvuga Mana none nimba ari umugabo nagusabye wagomba umpe kubera iki twiriwe turashwana nabo tuvukana gushika yaho twambikana ibara donc biraba birebire urumva Imana ifite inzira zayo kandi biteye ubwoba Imana yateye ubwoba cyane gose en fait je ntahura rero nta mami zose wahuye nazo ni kubera ko uyu mugabo wego Imana ashaka gushikanira uyu nuvi nta mami zose wahuye nazo Imana ariko bigucishamo kugira ngo Mark yongere kandi agaruke sibyo nibaza ko ari ibyo inzira zayo biragoye kuzisigura kuko zirayobeye icyo nabonye Mark gukunda umukobwa usanze mu bibazo byari bikoroheye canke biraryoshe gufatira umukobwa ari mu bibazo kugira ngo mubwe ati hora ihangane canke ni kakantu k'abahungu bafata ngo kujaniranya guprofita oya si ivyo kubera ko nico gihe cyose yari mu bibazo urumva bwa mbere tuje twamye tuganira n'igihe tutari turi kumwe mu by'inkundo mu gukundana twamye twegeranye kuko nabwo tuzinanye kuva kera tuzinanye kuva turi mu buhungiro aho twahungiye mu gihugu ca Tanzania twongera turagaruka duhurira ngaha turabonana turagenderanira ariko inyuma yaho twamye turi abantu dufise ivyiyumviro kanaka duhurizako no mu bugenzi bwacu rero hariho igihe kimwe nsubiye inyuma twiyumviye kugira ishirahamwe nihurikiyemo abana bakuriye mu buhungiro none bagarutse mu gihugu c'amavukiro kugira ngo turabe ni gute twofashanya entraîne kugira ngo tuzane iterambere y'urunganwa ruhurikiye hamwe twagita mu rurimi rw'icongereza United Generation for Development rero aho naho kandi tuhahurira turi nk'abafondateur nawe nitwe twari turi imbere y'abandi n'abandi bagenzi bashika kuri batatu twari batanu twatanguje iryo shirahamwe mugabo ntiryashobora gushika kure mugabo ruca ruba urubuga
duhuriramo tukaganiriramwo abo bantu bose yaba abo bavukana yaba bagenzi bacu abantu bose twabanye mu buhungiro turahurira muri urwo rubuga tukama tuganira kugira ngo ntidutakarane urumva ko hari harimwo abagiye muri Amerika bagiye za Australia hariho benshi rero muri izo ngorane yari arimwo duhuriye muri filme jewe yampanuje nk'umugenzi mugabo ambwiye ibintu ingorane ko racamo zahereye kuri filme ndabura hano na hamwe ivyo bintu vyova kuko urumva twakinira hamwe twese ivyahaba twese tubona mugabo urumva hagiye y'abantu bavukana ntibabura utuntu bapfa ntibabura utuntu umwe yumva ko uwundi umenga yoba aramugunze canke hari ico kana kamusumbije kuko ndakubwiza ukuri nawo mwamuvukana bashobora kuraba muri umuntu wawe canke mukuru wawe ukavuga ati yamara uwo mukuru wanje ndabona aha hantu arandusha ati kuri iki kintu ndarushwa kuri iki kintu ndamurusha turazinanye intege nke zanje n'intege nke za mwene wacu rero abavukana gusekana birasanzwe cyane ibintu bibaho gusa nuko satani yabikoresheje nk'ikindi gikoresho kanaka kandi Imana iretse ikintu kikaba nuko ibifise umugambi ibifise uwundi mugambi inyuma yacu rero jewe nabayeho nk'umugenzi ndamuhanura ndumva ko ivyo bintu bidafasha atari byo tuma umuntu yomogwa atari byo tuma umuntu yiyumvira ko atwawe umugabo canke uwundi mugabo akumva ko asuzuguritse agayitse mu kirundi ciza rero je sinamujaniranije kubera ko muri ico gihe ndafise muri abo bagenzi tuzinanye bari hanze yambwiye ati sinondega marke kumenga imyaka urayifise gamze bimeze gute hajya Berize ntumubona la reine Gaga ntumubona ku mutima je ndabizi ko ari umu ex abimwe yambwiye nti hiyo nyene reka urumva je ubwanje nukuri ntiyari option yiwanje kuva ko ari we twokubakana muri ico gihe mugabo Imana irigenga Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ituzi ku mazina kuva tukiri insoro mu nda z'abamama bacu rero niyizi uguhaguruka ukwicara ukuryama no kuvyuka kwacu rero muri ivyo bihe ari muri ivyo bibazo arambye ati ibibazo jewe numva taco bimbwiye ati naho abo tuvukana bonta abavyeyi bakampeba ati je ndafise Imana ndafise Yesu azongwanira azobana na ndasanuka ravuga none ibi navyo vyatanguye ryari igihe kinini uko yagiye ivyo yabayemo ntavyo nzi ubuzima yabayemo muri Sweden canke ubuzima abamwe muri Sweden ntabwo nari nzi mugabo dutanguye kuvugana acambaza ati mbeho wewe gute urumva tanguye yaheje kumbwira situation yiwe je ndamuhanuye ko ndavyumva nawe arambaza nti je vraiment je sinzi vyari nije nibaza ko bandoze ikora ko ndagerageza gukora ibintu ntibicamo ibintu biriya ntibicamo ariko kandi ndamubwira ko umuvyeyi wanje mama mawe yarigeze guhura hajya turonka abavuga butumwa benshi tutamenya kandi Imana naco tuzoyisigurira ku bantu tutazoba tunesheje kubera ko abakozi bayo yabashize impande zose abantu bavuga ko bataje gusenga mu masengero hariho abakozi b'Imana bari mwibarabara bavuga ubutumwa rero abo muri abo bavuga ubutumwa mwibarabara nibo bahuye na mama batazi nanjye bamubwira jewe ncanza kumutera inkuru rero ko kuntu babwiye mama bakamubwira jewe ndayimubwira bamubwira ati mu muryango wawe hari ibintu bitameze neza ari umwana ari mubigira umugabo aragerageza kugira utuntu naco bivamwo nk'umuntu asenga ndavuga nti ico kintu vura mu muntu uramuzi yagiye mbere muhuye yego ndavuga ni Imana ica henshi ariko ibintu birateye ubwoba mama acaratangura kugenda mu masengesho urabona abamama barakunda cyane abana babo naca umuvyeyi atokora kugira ngo umwana wiwe amererwe neza agiye gusenga aramubwira ati yamara umuvyeyi wewe umuryango wanyu wibungenze ivuga butumwa aronka inyishu itandukanye n'ivyo yaje kubaza bati umwana wanje aragowe ni igiki kitagenda neza kugira umwana wanje amererwe neza rero ndavyiganiye uyu uyaca arambwira ndamubwira ubuzima bwanje bumeze ubwagiye buragenda
nk'umusore ageze mu bigero afise akazi akora ndabimubwira arambwira ati ntukabeshe ngo barakuroze ati ahubwo n'ingeso mbi zawe ni wewe utari aho Imana ishaka ko buri ivyo byose nivyo wikwegeye ndasanura none uyu mukobwa bikiwe utanye wa mukobwa wowe ameze kugufasha ujishe kweli nanje uncira urubanza kweli mugabo biragoye kwakira boguhera ico gihe rero arambwira ati burya rero ivyo byose urimo byo waciyemwo naco bitwaye ku Mana urashobora gusura kandi ukanagura imigenderanire yawe n'Imana ugasenga kandi urashobora kubifasha kwibohora ati burya hari ibintu by'imigozi ya karande ivyo bintu biratuboha ugasanga n'ibintu vyakozwe n'abasokuru n'abasokuruza mugabo bikatwirukanga ko twebwe ati nanje ibindimwo usanga ari karande mu muryango iriko iratuma ibati rero ngiye gusubira gutangura gusenga cyane gusumba uko naho ransenga kugira ngo iki cago cateye mu muryango kigaca kuba ko tuvukana kivemwo rero arambwira ati burya hariho ivuga butumwa ribaho iminsi yose buri gitondo zurumviriza ikiganiro kanguka cy'umukozi w'Imana Christine Kumana hajya uwambaye kirezi namenya ko cera muramaze kubuma mubona ku mbuga ngurukana bumenye ukuntu hari amahanga ariko arakizwa araronka ubutumwa bwiza abantu bariko barabohoka babohowe n'ivuga butumwa Imana yacishije mu Murundi ugatwe bw'abarundi ugasanga naco biko biradufasha kandi bihari ndavuga none ibi bintu ati kameme kwaje akavuze kanguka yamara ndamaze kumva intaye nyinshi muri kanguka rero arambwira ati jewe ibi biganiro biramfasha nuko rero nanje naciye mfashwa gusubira kunagura imigenderanire yanje n'Imana hanyuma birakunda ko mbohoka hanyuma ndasaba rero Imana nawe rero ko mu masengesho Imana iravuga ndagwaye urugo rwiza ndagwaye umuzokubakana ari hehe bonca tukavuganira tugashanja experience umva twagiye mu masengesho rero akambwiye ati jewe narasengeye Imana nasenze Imana kandi Imana gushikuje yarambwiye umugabo wanje ndamuzi atari ko nagerageza usenge uzane muri babakobwa uzi ubona mugendana urafise mwongira ubukunda cyane canke birakunanira guhitamwo zana amazina tuyasengere nanje nkagerageza kuraba bikanka uravyumva cyangwa turasaba Imana izoguha ikimenyetso ndasaba Imana ariko kandi mu kuboka kwanje hajya ntivyasavye yuko ndinda gufata igihe kirekire canke iki ariko narasenze Imana iramfasha novuga ko Imana yoba yaramfinatishije irangirira neza mu gihe gikwiriye nkuko yari bitegekanije iciye mu bakozi b'Imana batandukanye harimo n'abakozi b'Imana bahora baduha ubutumwa bacishije mu ngabire zabo zo kuririmba nashimira cyane rero ndamaze kubivuga gusa umuntu ntiturahura ngo ndayimubarire kubera ko ku giteramo ciwe citariki 14 z'ukwezi kw'indwi niyo nashoboye kubohokera Imana iratanga confirmation muri ico giteramo c'indirimbo Meshamana aca yiyumva n'abantu bari bahari aho hantu ego baca bavyumva iyo si dodo oya yakoze mu gutangara ari tariki 14 z'ukwezi kw'indwi ndaguhaye shemeza kumutora ndaguhaye twiyo nibaze ko nabakora bikurikirana bamaze kubyumva muri ico giteramo cari igiteramo kidasanzwe c'ubuntu bw'Imana cyatewe iteka n'abantu bakomeye mu gihugu basenga Imana dukunda ariko akaba akaryo keza ko nanje ndaharonkera umugabane wanje ndifuza umuntu kuzohura nawe hari umuntu dukorana begeranye cyane aramaze kubimubwira arabizi rero tuzohura rero ndamubwira ivyagiye biraba n'amasengesho yanje ivyo ngiye kumubwira nkasanga we abizi ari avance je tumanda kuya ko umukozi w'Imana nubakanye nawe handi kugahiye Fyeraramwisha nayagire arabikwiriye kubera ko urumva abahizi ni bake abantu bashaka kugirwa ubuntu n'Imana ni bake iyi experience abantu bamaze kubicamo barabizi ndazi ko ari abantu no munsi ibibo bishingira intahe rero nkamupartage ati no munsi amajambo y'Imana yaraya ubuvugishwa bwavuze uko
agaca asubira inyuma rero agaca anyereka rero ati jewe mu kwezi kwa gatanu itarikizi mu kwezi kwa gatatu itarikizi navuganye n'Imana iki kuri wewe Imana yambwiye ibi dusanga ni bimwe wowe abimaranye amezi 3 4 5 je ndabimenye nyuma y'amezi 3 4 5 kinavuga none keskiriya wa mugabo Imana yamubwira yoba ari jewe Imana yoba imaramaje ukuntu nahakanye n'amate nkavuma nkirenza avuga nti ntivyoshoboka bikagutwereka kwishima uravyumva bo Imana rero irabikora uko hanyuma rero ndavuga nti Imana nimba ari we ndashaka rero bavuze ko utanga umugore gatanga umugabo ndashaka ntihagire undi muntu bicako ntihagire undi muntu uzobibwira binyibwirire jewe atleta muri ivyo bihe byo gusenga jewe vraiment urabona ko kunungana na estomingana kunyene byari bigoye rero kugira ngo ushobore kwisonzesha iminsi 2 umunsi umwe uhere biragoye mugabo naratangaye nsho kugira amafungo y'iminsi 10 14 3 iminsi 2 risek atakunywa atagufungura kandi nkatonda ku kazi kandi ntabigeze babimenya mugabo abantu barabona ko karindi ko kuja gusenga kabaye kenshi abo dukorana turatangura kuza turaja gusenga ku gicaniro ca 6:00 gushika 8:00 Imana ikatuvugisha Imana ikatuganirira Imana igaca mu mukozi wayo ikavuga ukumva ko ari ijambo ryawe ukumva ko vyakiriye hamwe ndashaka kuba gusubira aho novuga ngo mu mwanya mwiza n'Imana bidasigura ngo mbaye umweranda canke ngo mbaye abakatolika bavuga ngo mutagatifu oya jewe umuntu mbwa nkaba numva ko mbayeho atadeni mfitiye Imana atadeni mfise cyane numva ko umenga hariho byinshi bimaze gucika bimaze kuvamwo no kwiyagiriza nk'ibintu bibi rero nuko sinamujanira rero namuhawe n'Imana byaciye mu bidasanzwe kuko no kugira ko ni tariki yo kugira ubugeni twayihurije ko twayivugira rimwe tuko turavugana kuri telefone kuri apere yamaze amasaha 6 n'iminota 10 tutazi ivyo tuko turavuga ni byinshi ni bito kuri bamwe canke ariko ni binini cyane kuri jewe iyo experience n'Imana ntayo nigeze ngira mu myaka yose narimaze ariko abantu iyo bakubona barakubona wewe mugabo ntibaba bazi wewe w'indani yego nkuko natwe ari abo tubona tutamenye ivyabo tubabona inyuma tukabacira imanza tuvanye nuko tubabona mugabo tutazi hari umuntu umwe yavuze ati urashobora kumenya aho umuntu yakoreye icaha umenya aho yihaniye ntumenya aho yavuganiye n'Imana yes bon ni couple mugeje kumviriza aho koko mwahuye n'ibintu bikomeye Imana yarabavugishije bamwe murankwa abandi bagira iki mu myiteguro y'urubanza rwanyu kubana kumva ko ufata ingingo yo kubana n'umuntu yakuwe mu muryango biroroshe canke ni kwa kuntu mumvuga ati riwariwa kibakibe mu muryango vyari vyoroshe gufata iyo ngingo kweli abandi bacha babahe bati waciwe nanda guhevye ndaguciye ati ni gitabo aturi gitabo baravuga ngo umwana si gitabo nani yabivuze yego bon umuryango kuguta umuryango ni papa na mama nabo muvukana n'abantu bafise imitima n'imibiri nk'abandi bantu bose bafise intege nke bafise inkomezi nk'umwana w'umuntu uwo ari we wese rero ico shikira uriya nico shikira n'ubundi rero ntibashoboye kumenya ntibabyumvise kumwe nawe ntibamutahuye bumvise ivyo benshi bavuze umuvyeyi ategwa n'ishavuti nawe uri umuvyeyi nashaka kumva ko umwana ko ariyo imiryango myinshi yishingiye ku muco batuma umwana yubahutse umukwe uyu mwana nteranije na ba mwana oya namushira ku ruhande mugabo nkaguma agateka ku muryango mugabo ukibagira ko ushize ku ruhande amaraso yawe wirukanye uwiwawe
umukavye n'uwundi muntu mugabo uwo wundi muntu nawe nyene n'inshuti rero kandi imiryango ni ibiri ari umuryango w'amaraso ari n'umuryango w'impwemu ni ukuvuga w'agakiza wowe yaratawe n'umuryango w'amaraso na jewe umuryango w'impwemu unshira ku ruhande nanje nawe wagushize ku ruhande kubw'amakosa yanje umuryango w'impwemu kubw'amakosa yanje rero nimwe nakubwira nti mu gutandukana kwacu ari ivyagiye birahinduka hariho ivyagiye biraba ndafise ivyo nakoze byangize ko ingaruka ariko ndavyemanga hama nemera na resultat bitanze none murantunga gukoresha iryo jambo resultat tuvuge twitize umusaruro umwimbu voilà umwimbu w'ivyo nabivye ariko kubera ko byabaye ko byategerezwa kuba kandi banshira ku ruhande nari numva position ndimwo nari nzi gushigwa ku ruhande ico bivuze ugutabwa ico bivuze ndavuga nti ko Imana ko ijuru rituzi kandi ryavuganye natwe umukozi w'Imana yavuganye nanje ndi Bujumbura nawe ivyo Imana yavuganye nawe uri muri Sweden bikaza kuba bimwe bavuga ngo mpemu numwe naho mwoba muri mu bihugu amajana 6 bitandukanye mpemu numwe Imana ibera hose icarimwe ivuga uko ivugana nawe niko ivugana n'uyu niko ivugana nanje mu nzira ariko zitandukanye ariko ikatubwira ikintu kimwe ndavuga rero ko Imana ituzi kandi akaba ariyo yadushize muri ino miryango niyizi gituma ibi bintu bibaye rero ibintu byonsamaza ntivyogirane ndazi ko inyuma ya byose ukuri kuzokwama gutsinda rero nico bituma ntaharuye ku bavyeyi kubera ko n'abavyeyi ntibari bazi ivyo bari barimwo ariko Imana yarahabaye twarubakanye kandi abavyeyi bari bahari uko vyari bimeze ko turabishima ko ntamukuye mu kinywabi ko ntamwivye ko atishoye baze mwijoro ko twaciye ko abavyeyi baduhezagiye kubera ko Bibiliya ivuga ngo sinza kubivuga neza kuko sindabizi neza gose ngo ndabifate ku mutwe ariko ndazi ko hariho passage zivuga ko hakwiye kubaho imiryango ibiri kicarana igahana abageni hanyuma hakabaho agashimwe gahabwa abavyeyi bareze umukobwa ugiye gukura umwana mu muryango mutwaye mu wundi muryango aragashimutanga niyo nkwano naho bamwe ubu babigize urudandazwa Imana ibabarire rero narakoye uko vyagenze kose abavyeyi baraduhezagira hama turaje imbere y'amategeko nk'igihugu kibivuga kubera ko twakizwa twovugana n'Imana turi munsi y'uburongozi si igihugu Imana idushiramwo ikaduha n'uburongozi turaca imbere y'amategeko hanyuma byose biragenda neza turubaka ari Kristo ubu rero sinamujaniraniye yes no munsi muri mu rugo ibintu bisa neza ariko imitego ya mariage gaga byari vyoroshe kuri wewe nk'umuryango kugira ngo utegure mariage uzi yuko abavyeyi still hakiriho umutima mubi ko muvukana batagushigikiye batagize iki mugara avuga ati jewe mbwirizwa kubandanya no gukora mariage byari bikorohewe mu bisanzwe kubwanje jewe ni ibintu bitari vyoroshe ariko kubera Imana byari vyoroshe no kuvuga navuze ko nasengeye umufasha tuzokubaka yego iyi ntambara izi muri zabaye muri filme gushika yaho bankura mu bana muri kanguka intambara yo wanje barayivuze muri kanguka itariki 5 z'ukwezi kwa12 mu 2023 iyo ntambara barayivuze umukozi w'Imana Chris Ndikumana Imana imuhezagire kandi mwongera amavuta arayivuga neza yuko hariho abantu bakoresheje pouvoir donc bariko baragerageza kumwandamiza arabidekriva neza ngo nta kutagize urandika maquette urarondera abantu batandukanye ariko biranga guma ku mavi uhoraho niwo muco wawe donc aho induru je navuye muri Sweden ndamanutse ndatelefone papa na mama yamara naho mwankuye mu bana je ndaje ibi bintu byabariye muri filme ndaje tubirangize nashikira ku mugariro ndagerageza gusaba inama y'umuryango biranga
rero niho nasabye inama y'umuryango itariki 3 z'ukwezi kwa 12 barayimpa biranka itariki 5 umukozi w'Imana aca aravuga intambara y'Iwanje ayivuze nca ndatuza ngo guma ku mavi uhoro n'uwo muco wawe rero je nca ndaguma ku mavi ndasenga ndavuga reka nsenge ndondere uyo muco impamvu y'intambara iri kiraba entre ico gihe nyene nari namaze kumva amajwi y'uwo tuzokubakana ariko kubera rero ex nkuko nawe bamubugira ngo naka ntumubona akavuga ngo happy nanje sinabihinga ubu nyinshi ariko je narumva amajwi menshi wewe atarabimenya rero amaze kumbwira histoire yiwe ndumva ko mu buzima bw'umengo harimo akajagari kubera je nari nzi ko ari we tuzokubakana uribuka ryasengesho nakora muri le 14 février yo guca imigozi je amaze kumbwira histoire yiwe navuze iyo yose ni imigozi genre amavoire yatuma tutabonana ngomba gutabagura rero mu buzima bwiwe yaridoga akavuga je numva nshaka kugira mariage ariko simbona umukobwa noho ubuzima bwanje iminsi sigaye yego ndamwihweza ndatwenga ndavuga ko mutima yaba waruzi ko muzokubakana muri kumwe kuko maze gushika ngaha muhira ngasanga harogaye hari urugendo yari afise go kuja Ikigoma yari yampropoje nkiri muri Sweden ngo tuzojana Ikigoma muri dote y'umwana twiganye muri primaire ndamubwira nta mwanya mfise yamara mfise umwanya muto mu Burundi rende mfise video clip y'umwana hanyuma tuce dukina part 2 ya best friend n'izindi ndirimbo ngomba kuja gukora muri studio nari mfise ndamubwira nta mwanya mfise ivyo kunda ko dufatana urugendo lendi kubera bari sanse kugaruka lendi nivyo kunda ko mba niteguriye video clip ariko kubera nshikiye ku mugariro muhira calendrier yanje ikirahinduka rwa rugendo ca ndarukonfirma d'urgence tuca turajana Ikigoma tujanye Ikigoma rero ni kujya umuntu atangura kwidoga atangura kuvuga ibyo mama bamubwiye ko bamuroza umwana wiwe je rero kurana namaze kugira amajwi ndavuga usanga atakaroge karimwo ari kubera jewe hatari bwagere ko napareka ndamwumviriza ndamutega ugutwa ariko nabandi ko ndarojiska bivanye na ya majwi naronka n'indoto nagize avant yuko nza mu Burundi aratangura aridoga aravuga ati yamara numva nshaka kugira ubugeni muri uyu mwaka utangura ariko sindabona umukobwa tuzobugirana noha ubuzima bwanje yarabona donc abakobwa benshi akabura numwe yovuga ngo uyu je no mushira mu nzu rero jewe ngaho ncandatwenga ku mutima ndavuga yamara ndagufise ariko je nyiri hariya nabona umengo yo bari sariye muri relation bimwe twigira ngo abantu baba barakijijwe urabona umuntu yarabatijwe mu mazi menshi bakunda kwibaza yuko umuntu abatijwe mu mazi menshi yabakijijwe atavyaha yokora canke iki je narinzi umwanya n'umwanya arashobora kuduha inzoga nico gituma navyitaho rero jewe turagumana tugenda urumva hariya nari mfise amajwi wa mugabo wanje nasengera yari yatanguye rero kwa paretra atangura kuvuga ibiki ndamubaza mu nyuma hari tariki 29 z'ukwezi kwa 12 naramubwiye ariko avant naramubwiye ndagufitiye message we niwe muntu wanje umaze hafi umaze iminsi hafi ndamubwira ko ndamufitiye message ariko nkeneye ko tuvugana iyo message arambaza iyo message nari nziza canye nimbi ndamubwira uko ndayumva si nziza uko juko kuntu nayumvise message narumvise ko hari ibintu bibi biri mu buzima bwiwe ariko nashaka kudetecta uko ariko naravyumvise kuri avyazananye mu mutwe ndavuga avec experience mfise n'umugenzi wanje ibi nibi ndagufitiye message ariko si nziza araza turavugana tumaze kuvugana rero niho kucambwira histoire yiwe vyagiriyemwe numva nikawo akajagari ndavuga ufise kugira ordre mu buzima bwiwawe hari ibintu bituma tubohwa ariko twavyikwegeye nkuko yabivuze rero ufise guhitamwo umwe ubona twosengera je ndagufashe gusenga ako sinari bwamubwire ko ariwe tuzokubagana nashaka nyene ndamwereke muri abo yo babona n'uwo yobayike ko atari we ko je nari ndi yo nsengeye umuntu canke iki ndaronka ikimenyetso bon yarampaye izina ry'uwabona yo akunda yaramukunda cyane n'ukuri ndandika iryo zina ndapfukama ndasenga ariko umwanya ndiko ndasenga nari mfukamye
nca ndandika ndatwenga ndavuga ati ndiko ndasengera umugabo w'iwanje ndamusengera n'uwundi mukobwa ndaduka ndatwenga ndavyandika ahantu nca ndabishira muri bibiliya hajya muri itanguriro 18 havuga si byiza yuko umuntu aba wenyene Imana yarabonye ko umuntu ataba wenyene atakwiye kuba wenyene cyo mumemera imuronderera umufasha w'ikwiranye nca ndashiramo ako gapapuro ndavuga niyaboho wakanzo bimwereka rero ndasenga uwo nyene mbo nicacamwo hanyuma kitaciyemwo ama experience nagize amaze kumbwira ibyiwe numva ni ibintu by'akajagari nca ndavuga ntegezwa kugufasha akajagari mpaka kavuye mu buzima usenge umfashe gusenga nkamuvugira hari ibintu bituboshe ukorerwa deliverance cyangwa ukigira auto deliverance bidakunda rondera umuntu agukorera deliverance ariko je ivyo nagiye mbona byose ndoto nagize n'ibiti byose aragera igihe 5 mars ndamubwira ati ariko nsubira inyuma naramubajije none ko ushaka kugira mariage wumva uzogera mariage ryari muri December acambwira muri December abize muri December cyandandika hano ariko nanje je nyene naravuze kuyu Imana yamaze kumubwira none nizi mururu ziri mu muryango eske zanse guhera ni ryari mbona nogira mariage jewe mbanza kuraba ukwezi konyorohereza ndafata ko nogira mariage December nawe rero ndamubajije acavuga ya December urumva duhurije ko December tutavuganye cyanda yandika mu gatabo cyanda mubwira rero haheze iminsi maze kugira ama experience menshi kuko ni nahe ndende le 5 mars cyanda mubwira wewe rero bivanye nibi nkagenda ndabimusigurira wewe niwe tuzokubakana cyo mubwira direct ndabimubwira nabanje kurondera favor y'ijuru kuko mu bitoroshe navuze rero mu ndero y'ikirundi umukobwa nabwira umuhungu ko tuzokubakana cumengo ndamwitwara mudraze cyanda mubwira kubera nivo yawe yo gusenga ari nto jewe no 85% 90% ndemeza neza ko ari wewe ariko rero banza usenge hariho ibintu banza kubohoka hanyuma uzozana 10% canke 15% namutumye 10% canke 15% gusa kugira ngo vyuzurane kugira ntabone ko ndamujaniranije ntaze oya naco haramudraze indirectement uravyumvise naho kari nabavuga ati naramubwiye utazanye ibi yego ariko kugira bize hari ikintu utegezwa gukorerwa ariyo deliverance rero ivyo maze kubimubwira dossier we canda yubika namuhaye devoir nawe aja gukora sinzi rero mu ico gihe ivyo yakoze n'ivyo yaciyemo n'ibiki amabanga y'abagabo kuva le 5 mars gushika mu kwa gatanu jewe naciye mfata bimwe umukozi w'Imana yambwira ngo guma ku mavora no muco wawe nca ndaja ku mavirero ndabe bimwe byo muhira navyo nibiki ndasenga Imana iranyihishurira iranyiyereka ibicishije mu ndirimbo mu kuvugana nanje Imana yacishije mu ndirimbo nico gituma ndirimba kanshi ingwano yose mu kuyigwana nakoresheje indirimbo z'abanyamerika nizo zamfashije hanini z'abanyarwanda mu kunyishura yakoresheje indirimbo y'abanyarwanda zibiri indirimbo ya mbere yitwa Isaha urumva Imana yavuze ikiye mu iyo indirimbo ya Faustin Dorcas ego iya kabiri nawe yitwa Nije mbivuze ni y'uwundi nyene munyarwanda abanyarwanda babiri no remix isaha yiwe yari yageze isaha y'Imana iravuga ko hageze irazirambwira byose icesheje mu iyo ndirimbo ibimbwiye yabimbwiye mu mpera z'ukwa gatatu mu ndwi nyeranda hajya tuba twimirije pasika kuko narabwiye Yesu ibi bintu bindemereye ubisigi Golgotha numva atavyo nkeneye kandi mukunyishura ikinyishura mu ndwi nyeranda indirimbo zibiri mu iyo ndirimbo isaha nca ndabona ivyo turiko turagwana byo muri famille kuko ava maze gushikira ku mugariro naragize indoto ndiko ndagwana na Elefanariyo ndasiguza izi ndoto zisigura iki ngo bisigura ko ari bigeragaza uri kuracamo ariko Imana yaguhaye intsinzi cyane imbaraga zidasanzwe rero ndavuga uko biri kose ndafise intsinzi ndotsinda sinzi umwanya bizofata ariko ndotsinda rero maze gusenga nkabona uwo muco muri famille nsangana ibintu bya karande mu muryango iwacu mu muryango kwa Jackson donc ibintu bidukurikirana twebwe nyene twikwegera abavyeyi bacu barakoze basokuru basokuruza kuko ijambo ry'Imana riravuga riti nzohora abana ibigabitanyo bya basi bizo kurunganwe wa kane rero nanje hariho isengesho nari nakoze ryo guca imigozi ya karande ca ndavuga Mana nije nikwegeye nja gusenga inca imigozi ya karande ntazi ibyo ndiko ndaca
ariko ibyo byose rero mu kuza bica bihera muri filme filme niyo yazanye byose izana uwo tuzokuba ni ukuvuga rero gutegura mariage turi muri zirya ntambara le 3 mai urumva je ko nari ndi ko mariage ari décembre nawe yari yavuze décembre naho atari bwabo hoke je muhira narababwiye kuko mu kunyirukana banyirukanye bitwaje umukwe wabo kuko umugrandsa yaravuze yitwaje imico y'ikirundi yonteranya ku bavyeyi akasabira imivumo nanje ca ndavuga ya marura humba iyo mivumo yose mu izina rya Yesu izokuje ko n'uwo mugabo wawe Jackson kuko urambeshe bon nca ndagenda kubatizwa Rohit z'ukwicumi kuko yarazi programme yanje naguma ndamubwira ya manager ngomba kuririmba nzoririmbizi ariko nyinshi ngomba kuririmba indirimbo z'Imana biraca arahaguruka ahubwo bimwe ndirimba abifute aca nteranya ku muryango bimwe nkora byo guhamakaye abana aca arabifuta byose anci intege yibaza ko ashoboye yibagira ko mu ijuru hari Imana rero muri le 3 mai ca ndababwira muhira mutima mweranda we nyene yarambiye babwire ko ufise mariage muri décembre kuko bitwaje mariage ngo ngomba kubomora mariage y'umugrandse yawe ibiki atama preve bafise bo mutima mweranda babwire ko ufise mariage muri décembre nawe sinzi yo yaraye je ndatangaza mariage mwiranda babwira muri décembre ndafise mariage atandi mutara confirmana nawe kwizera kudasanzwe kubisazi nukuri nuko bisazi yego je ndatangaza muhira uyu sina nabimubwiye ko navuze mu muhira ko ufise mariage kuko aracafise ikintu kimboshe ntaranzanira za difusa bon aho rero maze kubona umuco Louis me niho nabonye umuco ca ndabona impamvu n'ijya filme yabaye nca ndavuga iyi filme yose yanditse ni histoire yiwanje ibyo nanka nivyo banditse ca ndavuga bon nta kibera ubusa hanyuma nca ndamubwira jewe nabonye ingorane aho ziri kuko maze kuronka umuco niho naca ntuma pare wa Jackson ndamutuma kuri umuhungu wiwe ndamubwira yamara agenda ubwira umuhungu wawe kuno aca mwishura yuko ngo niyabona ngiye gusaba ikigongwe muhiri wabo ngo azomvunagura ngo no muhira barabizi ngo umuntu amugaye baba bahejeje ngo azomvunagura kuko namubwiye ngomba gusaba ikigongwe subizo mu bana kuko negezwa gusohoka ndi umwana wa nyuma atangorane zihari kuko byose byavuye kuri Jackson aca avuga ko azomvunagura avuze ko azomvunagura en fait urugendo rwanyu ni urugendo rukomeye cyane gose gute afite magaka ku mugabo gute donc wemeye kumva yuko bana n'umuntu umva yuko deja abakwe biwabo ntabubaha bamuvuga nabi bazona bava namuvunagura bamugirira nabi mugabo gafata iyo ngingo vraiment gamarque yo kubana nawe yo gufata iyo ngingo mu mutima rumerewe gute niki cyakwemeza yuko malgré tout eka ndavyemere bon urumva ko yaravise kwanza ubwa mbere na mbere ibice yantumye bati jewe ubu aho bibereye kandi arivuge nkuko bivuze mu muco w'ikirundi nta mukobwa atiri ya mbere umukobwa natiri ya mbere mu mico y'ikirundi ntibibaho ariko kandi ari ibintu bituboha nk'umuco bitari bikwiye kutuboha kuko avuga ngo umuhungu azoheba se na nyina aje kubana n'umugore wiwe ariko niba aje kubana iwabo nawe nyine araheba se na nyina uwo mukobwa mukagenda kubaka ubuzima bwanyu rero jewe muri uko kwa gatanu nukuri ntitwari bwa bihurize ko ntitwari bwanemerane yuko twonubakana ariko rero kubera ko bya bice yabintumye ukwezi kw'indwi jewe kwa mbere ukwezi kudasanzwe ku mwaka uheze ko ari ukwezi ko gusubirana n'umukunzi Kristo Yesu ko gusubira mu rugo mu ruhongore intama yari yarazimiye ndabohoka bwa mbere biciye mu giteramo c'indirimbo mpimbazamana ariko kandi na vya bice ndanabironka vya bice nanje ndabironka biciye mu ndirimbo burya je ndakunda indirimbo cyane kuko niyo ndi gusenga umwanya wo guhimbaza no gutazira niwo mwanya munini wo kubana n'Imana yanje wo kumva ico Imana ivuga kuko mu ndirimbo harimo indemesho harimo guhimbaza nubwo baba waraye ubusa cyangwa wasize ari bitagenda neza nye n'inzu ariko arakwirukako urashobora gushika mu nzu kumva mu nzu y'Imana Imana ikubwira ngo humura ndakuzi ivyo urimo ndabizi uvuga uti Imana iravuganye nanje antuka irabizi ndi ngaha yariziko nza kuba ndi ngaha
none yabikoze rero mu ndirimbo niho haciye nagize indoto ndiko indota muri eglise nsanzwe nsengeramo turafise umuco mwiza ni eglise ifatiye cyane no ku muco w'ikirundi haba mu myitwarire haba no mu nyambaro iyo berekana abageni bambara imvutano umukobwa yambara imvutano umuhungu akambara agashaza donc barashaza nk'umugeni rero ni imbere y'Imana tukiko amadushajije mu mitima rero ngira indoto banyerekana muri eglise tamushira imfise iyo ndoto rero banyerekana barahamagara ndahaguruka mpagurutse ndavye imbere ndiko ndaja mbona uyu mupfasoni nga mbona ishusho yiwe yambaye imvutano yambaye aga blouse ka rouge bordeaux ndamubona hanyuma ndashika imbere ndahagarara baraza ati none muvuge ninde urumva mu bisanzwe iyo bahamagaye abo berekana bahamagara umuhungu bagahamagara n'umukobwa shindi barampamagaye sinigeze numva umukobwa bahamagaye ndagiye ndamubonye hari imbere mugabo acabaza kumbaza ati none ninde muri eglise ntibabaza ngo ninde ndazazanirwa mpindukira inyuma kuja kuraba kugira ngo ngo baza basi pastori ndahindukira pastori nabonye si pastori wanje pastori asharaza aranyangorera mu gutwi ati ntibesha Imana ntibesha ni ya Pastor Lopez mu gitaramo ciwe ni nabohokeye urumva mbonye kuri podium Pastor Lopez musanzwe sinsengera muri eglise asengeramo nituranahura amaso ku yandi nituranararamukanya ndahindukira akimbwiye gusa ati ntibesha ndahindukira ndikangura ndatwenga cyane numva ndanezerewe gose ndasenga Imana muri iryo joro ndandika n'amasaha bibereyeko rero ndagira za sene nangura kurimbura kuri ya ndoto urumva hariho abakobwa barenga babiri barenga umwe wari kuriyumvira mu kuzazanirwa Imana ya pastor ushitse imbere bakwerekane ninde none muvuge anje ntawe nzi kuko ndacari mu ma ndakekeranya sinditora mugabo rero hariho nabonye ngenda maguruka pastor nawe cyambwiye ati ntibesha nujya nyene rero vya bicama na bironse rero kumva ko twari gutegura urubanza twari kugira mariage nari kubakana n'umuntu yatawe n'umuryango atubaha baramuwe atubaha abakuru we urumva bigeze aho ari Imana yatanze ikimenyetso nta kintu na kimwe ntari kuhakana naco nari kwanka nta n'ubwenge bwanje bwari bukenewe arasigaye gusa ko mvuga nti ego ndavyemeye uno musi rero naravyemeye kuko ni Imana yabikoze shingira inta Imana ko ukubaka kwanje ukubakana kwacu ni igikorwa c'Imana nshaka udusangize gatonya nk'umuntu umwe wonyene tubwire genre mu mutima rumerewe gute wumva yuko yatawe gutabwa na famille ariko we nk'umugabo kavuga ati non ndabirengera byose mu bisanzwe twari dukwiriye kuronka amahoro mu rugo rwacu kuko abavyeyi inshingano zabo barakuvyara bakakurera hama ugatangura ubuzima ega ntibari sanse kuguma bagukunda ntibari sanse kuguma bakureze hari ibintu Imana igucishamwo kugira ngo uguruke ku mababa yawe bavuga ko inkukuma mu gutoza abana bayo kuguruka irakanoba ikadugana hejuru cyane gace karekura sikwere bikanga ni kugira kaguruke kareke kuguma kajyanye hajya karindiriye rero jewe umutima wanje numva ari amahoro navuga ati nimba ko ari Imana yamumpaye ko ari Imana yamuvuze bagira ko bamutaye ahubwo hari hageze kugira ntaje mwibarabara harageze ko twubakana kugira ngo tubeho ubuzima bwacu hako mw'iryo barabara yohahurira na byinshi hari bimwenyi byo mutabagura nkaba bitabaguye umugore wanjye rero sinari twaragerageje gusenga kandi hariho ibintu Imana yishuriraho n'ibindi bintu Imana itishura hari umukozi w'Imana yigeze uvuga ngo ari amasengesho Imana ikubita amateke urakwiye guca ahantu kugira ngo kure kuko kugira izahabu itagate isa neza bayishira mu muriro mwinshi igasha
gasha yakaka no ari umukozi w'Imana aheruka kubivuga neza dusomeye umurongo mwiza cyane uvuga ni muri Yeremiya sinibuka neza havuga ko ibigeragezo havuga ubwoko bw'ibigeragezo aravuga ati kusizwe n'abagenda n'amaguru bizogenda gute ku bagenda n'ifarasi ho abagenda n'ifarasi bakagusiga bizogenda gute niwashika kuri Yorodani rwabaye akagabo rwananiranye rwanse uzojabuka bizokugendera gute rero hari ibigeragezo bisa nkuko ari nkuko kugenda n'amaguru iryo jambo ry'Imana ryarafashije cyane Imana muhezagire gose kubera ko ari utugeragezo duto duto yego umuryango mukuru wawe yakwanse none mukuru wawe ni iki afise ubushobozi nyabaki ku buzima bwawe ko Imana ariyo mushobora byose ari itanga ubuzima ari iturinda ari ituzigama kwankwa n'uwo muvukana naco bivuze n'ukuri Yesu yaje kuducungura agurishwa nabo yagiriye neza abo abonye akora ibitangaza nibo bamubambye ku musaraba no ku musaraba nyine hakorera igitangaza aho umuntu atigeze kubona avuga ati koko yari umwana w'Imana rero wowe kwankwa n'uwo naco bitwaye bandanya ubuzima hanyuma gushikana abavyeyi nabo barakwansa barakwirukanye yongera ni ya Faransi yirukanga yagusize kabisa yirutse muga nawe kubw'Imana yidubure urageze kuri Yorodani biraciye biracika toho bakwisa umusazi ati mufate tumutware kwa muganga ukajana nabwo ucuba umusazi nyene kandi kujabuka singuvu zawe sinkomezi zawe ni Imana yes gaga uno munsi mubanye gute na famille yawe uno munsi uri mu rugo uno munsi waramaze kurushikamo wanaguze gasa n'abadame uno munsi mubanye gute na famille mu bisanzwe nkuko wari kurabaza ukuntu byagoranye navuze ko byoroshe kubera Imana sino iyo batari Imana je nari ko nasaze ndibuka ari amasengesho nakora nsaba kwatizwa muri mutima mweranda nsaba n'ubwenge nonge nkisondesha ndiko nsaba ibyo bintu naciye mbona akamaro yangiriye ayo masengesho yaje muri iyi ntambara kuko ndi umwana umwe wa nyuma famille yose kuva kuri papa na mama barantaye bampoye ubusa hariho ukuntu nakuze mvuga nti ndafise organigramme haratangura Imana hakaza abavyeyi ni nk'Imana ya kabiri haca haza abo tuvukana n'abagenzi ariko hagati y'Imana n'abavyeyi hari ijambo nashizemwo ntihagire umuntu n'umwe wizera donc trust nobody mu Congereza navuze ko ata muntu n'umwe mfise wo kwizera guhera kuri papa na mama kuko no mu bibiri biranditse ati naho data na mama bona uhora hazonyitorera iryo jambo niryo nasomeye abavyeyi navuze kunta kwanyu nibitangaje kuko no muri Bibiliya bavyanditse kuko bazi ko muri abantu mushoboye guhinduka rero jewe ndaba mu iyo ntambara kubera nani nzi ko ari ijuru ryavuze naravuze aba bavyeyi ntango ubu bansombya kuko cigikiwe n'ijuru naragize ibigeragezo byinshi nawe aragira ibigeragezo byinshi naratawe mu muryango nico gituma nagarutse muri wa muhamagaro wanje mfise sloga ivuga umwana sigitabwa kuko papa yabanje kunta nsubiye inyuma nsengera umugabo nabwiye Imana Mana utamaye umugabo asenga atanywa inzoga uzoce umpabasi amafaranga menshi nubaka inzu nunga imfuvyi nibereho n'abana b'imfuvyi rero jewe gukunda abana namye nkunda abana kuva kera ariko Imana irabona ko bidakwiye ko yoma umugabo gusa ikima nizo mfuvyi nzorera byose yarabimaye bimwe nayibwira rero ko ari ijuru ryari rishigikiye nta ngorane nari mfise ariko byari bigeragezo bisaza kuko ndibuka le 28 août nje i Burundi muhira nari nahevye navuze ko akesoswa n'ababembereje n'abasenze ndabani ntaza atari Imana ubu ngomba kubandanya ubuzima bw'wanje ubuzima nibushobora kuba paralize kubera umuntu umwe reka jewe mbandanye ubuzima bw'wanje uyu yari yamaze kubohoka kuko maze kubona ingorane ndiko ndagwana nazo nasanze ari karande yo mu muryango cyo ndamubwira ingorane nawe afise nawe urafise imivumo ya karande igukurikirana ivyaha dukora canke iki hari ivyo tuba twahawe n'abavyeyi donc ibijya bavuga ngo ni rero aca arasengerwa ukwezi kw'indwi arabohoka amaze kubohoka arazana
za 10% 15% namutuma amaze kuzizana urumva twari dukomeye Yego. twebwe twari tuzi twamaze gupanga umunsi wa dote wa etat civil neza muhira narababwiye kuko papa yarandungikiye audio mu 8 avant yuko nza gutanga ry'amakaye mu 9 arambwira yuko azonsohora nkuko yasohoye abandi ngo ndoguriye twamugina uyu yarahangayikishijwe n'umuryango kunsubiza mu bana kugira nsogwe n'umuryango naguma ndamutera intege ahubwo nawe nkuko yabivuze mu isengero wabo bari bamuhagaritse umuryango w'imwe murumva nawe wari wamwangaje ndamubwira wowe rero dufite meme histoire dufite gufatana umuryango w'imwe mu wagutaye nanje w'amaraso wa dufite ibibazo reka twifatanire ndamubwira nawe rero uri umwana asigitabwa nico gituma kuri ya Paul yaraje kuntegera namubwiye ni wowe nyene uza kuntegera kuko deja nari namaze kumva ko hariyo plainte mu gipolisi namaze gutangaza ko ngomba kuzi Bujumbura gutanga amakaye nkuko bisanzwe grand frère na Jackson Akizimana no mu bofre bace banyitwarira muri peje ariko nyene Imana iravuga ati mamagara ndakwitaba nkwereke vyihishije mu gihe wayihamagaye ibyo bakorera mu misho vyose irabikubwira candaza ndabizi ko mfite plainte ndamubwira rero baranyitwariye nta muntu numwe afite kumenya aho ndi je mfite kubandanya ubuzima bw'iwanje barandondera iyo no bandi umugram frère yaciye abaza umukuze ari hehe ko twabonye nje kumutegera ari he umukuze aravuga sinzi yari je nabonye yatanze interview grand frère ngo tubwira hari tumufate ngo arasara bari bazi ko nsara umugram saho umwe yandementaniriza aravuga ati arabemeza ko nsara yarazi ko yashoye kunsaza nja ndamubwira yamarasi nsara je ndakomeye arambwira ngo petite ngo ibijumbura ni hato ngo ndafise n'amafoto ya Mark ngo ari karasunika amavarize yiwawe yunamye ngo kubera yuko ari kumwe n'umusazi aho nazi ko ari muramu urumva ibyo wacu biracari mu misho bon je ndavugiye abo haruzi Mark ubu hari we wari kuvuga make ariko ndamureka aravuga hari ama audio menshi mfise abantu bagumye bavuga ngo wowe ushaka kuntwara umugabo ngo reka nzoyarungikane Mark ngo yaguhe nce ndamubwira Mark n'umushinga nani uzomwubahe kuko muri film yaragerageje arahanura ivyo mwamubwiye n'umugabo wawe ni ubizi sinobigarukako rero Mark uzomwubahe n'umushinga nawe urazi uko yitwaye muri izi ntambara zo muri film ngo kumwemeye ngo ndatomboye ngo nzomuhango papa ngo nimero za Mark ngo amuceko ngo amubwira guhanura cyane ndatwenga ndihorera ariko rero urumva aho narindi nta numwe birangira grand frère yumvise ishavu ko bambuze acavuga ati ngo mbega kubera nja mu butungane bashaka gufuta izina la Reine Gaga grand frère yambwiye ati ukitwa la Reine Gaga no muri famille ntuzogaruke urabaho natwe tubeho ndamubwira yamaraje umuhamagaro mfise wo gufasha abana niki mu gihe uwo mfise se waba azobamfasha nzorinda fa ndabafasha ndamubwira nti nzorinda mfa nitwa la Reine Gaga murabaho namwe muryango narabahevye sinshobora kubasenga ni muri Imana ndabane nahaze kandi mwarandenganije nanje nzobaho acatangura kubaza ngo mbega ngo umuntu watanu mwazahuba ngo umwamikazi w'ibikoko ngo umwamikazi ngo uba mu mwobo uwo ni imfura ya papa na mama bo Jesha ndavuga yamara umwamikazi ku mutima singomba umuntu wari wese amenya haho Mba kukirimba ni hava gushikwa wese kirazira kuno musi kukirimbi wacu umuntu wari wese ashobora kuhaza wambajije ukuntu umubano n'abavyeyi umeze umubano n'abavyeyi barahaje kubera ari Imana yabivuze ko izodukorera urubanza kuko twe kugira dukora urubanza twarasengewe turakorerwa deliverance turabohoga karandi nongere nshimira abakozi b'Imana bo muri Kanguka Team Kanguka niho hantu hambere nituye kuko bakibivuga mu ntuze muri Kanguka je nshitse mu Burundi naciye nja kubabwira hari ibintu umukozi w'Imana yavuze yamara general umuco ariko nubundi nakajagari ni mufashe ndagenda baramfasha barankurira deliverance umukozi w'Imana wa mbere twahuye nshinjira mu cyumba cy'amasengesho yabonye ibitero mu mutwe kora naramene ku mutwe ibitero hanyuma buke basengeye mu mutwe gusa buke yaca mu wundi mubonano acarambaza ngo madame ngo niwo warigeze gusara ngo bitera ufise mu mutwe birarenze ndatweka
je kuko naramenye ku mutwe simenye ibyo ari byo bo inyuma ya mariage rero niho nciye ngarura ubwenge urumva ko umukozi w'Imana yadusengeye yabona ibitero mu mutwe yego ngishika kuri Aeroport grand frère yabwiye umukuze ngo arasara ngo arihe yego grand frère yaguma yandika ngo urasara abwira abantu bose ngo Mark ngo yatwaye ibintu by'umusatsi n'ubu vuba bo nasubije ubwenge nyuma okay yes ndavuga ibi bintu by'ubusazi nibiki grand frère hariho ama message yanyandikiye turiko tuja mu butungane arambwira yuko agomba nyereke uwo ari we yagenza amajoro tutari kumwe araduga imisozi arahura n'inyamaswa tutari kumwe agomba nyereke uwo ari we wavahe ko ategerezwa kunyica napfuye azotuma apfa subije ubwenge inyuma rero ndavuga nicyo gituma umukozi w'Imana yabonye ko mfise ibitero mu mutwe ambaza ko noba narasaze jewe nanje kubera Imana numva umutwe umeneka simenye ko ari nibaza ko umuganza hari we yashatse kumsaza ibyo rero ndabibonye ubu nubatse kuvuga Imana yaravuze ko izodukorera urubanza ariko ntiyavuze yuko tuzogiranira imibano myiza muri urwo rubanza baraje nabo ntibazi ukuntu baje bavuga ko batabizi ugiye kuraba se n'ukuntu byakurikiranye muri dote niho bari bari nkuko ijambo ry'Imana muri Bible yemera dote bari bahari ntibavuge ngo baramwivye ariko mu nyuma bavuze yuko nazosubizwa mu muryango nafuse ragangaga naciye nshira ku yundi umuryango waje kuntegera kuri Aeroport igihe nashikira ku mugariro ndavuga uyu muryango warabonye intambara zanje reka ndawusabe ndawushire kuri invitation muhira banse Burundi uyu muryango uzonsohora kuko nahisemo kubandanya ubuzima urumva nari nakomeye ndi narekazi cyane gose shanda bandanya urugamba n'amasengesho menshi muri kanguka baradufatirizamu kuko jewe naciye ntangura kurota mariage yanje irikiragwanywa naragize indoto ava kuko abantu basenga Imana ibahezagira ibongereza amavuta naragize indoto umugransa n'umu ex wuyu bariko baragwanya mariage yiwanje izo ndoto ndavuga yamara narose umu ex wawe n'umugransa abantu babiri aho nyene ndiko ndagenda inyuma yo gutanga amakaye gato tukaduhura n'umukozi w'Imana nazi arasenga acambwira ati hariho abantu bariko baraja ku bapfumu bariko bagwanya mariage yaho aho ntituragaragaza yuko tugomba kubakana ntibazo tuzokubakana umukozi w'Imana ambwira ibyo ndavuga nararose abantu babiri bariko bagwanya mariage rero mugukomeza gusenga nkomeza gusenga umukozi w'Imana arambwira yuko hariho abantu bariko baranteza n'amaksida ayo maksida narayabonye inshuro zitatu ariko Imana yarandinze yarabayo nawo nkura mu kiganza cyayo no musi novuga ko ndiko ndashinga intahe ikomeye bijanye n'urubanza rwacu n'intambara twagize sinorohewe ku buryo bw'umuryango w'iwanje kuko gutegura urubanza uri umwana wa nyuma warakoze imanza z'abakuru bawe urabitangira nabo bakagusubiza kukwikira urubanza ni ibintu bibabaje ico gituma byoroshe kubera Imana iyo bari jewe jenyene nari kusara hanyuma kuri kote y'umugabo nawe kwiri eglise bari bamuhagaritse bamaze kuba bamuhagaritse nawe arikagwa n'intambara yo kuri eglise twese icyamuremesha namubwira naje barantaye twese turi bamwe hanyuma tuzokora urubanza Imana iravuga Imana irahishura ibyihishije twaragiye muri kanguka un certain vendredi badukoreye deliverance nka couple badukure ko imivumo ya karande ntidukurikirane mu rugo rwacu umukozi w'Imana yadusengeye aradusengera hama aravuga ibyo turiko turagwana navyo arabwira uyu mushinga naye wanje ati kumure wewe ntuzi ivyo uri kuragwana navyo aca aravuga amabanga yo kwisengera iwabo Imana iramena amabanga ntimuzokora ibintu mwinyegeje mwibaza ko bitamenyekana ngo nta kibera munsi y'ijuru kitamenyekana Imana muri kangukira amena amabanga y'ivyo bariko barakora kuri eglise byavuye kuri uwo mu ex na Rose urumva ko namaze kumurota yaragiye aramanigansa ibintu ntazi kuri eglise arabivuga barashiramo intuzeye
ukuboko ku buryo n'umukozi w'Imana yaciye abibona cyandibuka ko nabirose ndavuga uyu naramurose n'umukozi w'Imana yabibonye urumva ni Imana yandanya yiyerekana itwereka intambara ariko turiko turagwana nazo. Yes. Bon, afite nuvume ngo mufite inkuru ndende iryo shoro kumviriza afite umuntu yoguma yumviriza mugabo nta muntu yobimara bivanye n'ingene genre ivyo mwaciyemo ni vyinshi muri detail bisanga atyo cyane gose turi mu kwezi kwa kabiri ukwezi k'urukundo no musime gw'urukundo ruraganje mu buzima bwanyu ko no gwatumye murengera ivya bintu vyose no gwatumye urengera ko yahuye n'abakobwa benshi urengera yuko muri eglise bana nyine bamutaye urengera yuko mu muryango bamukuyemwo urengera n'ibindi vyinshi bitandukanye byo kuba bamwita umusazi ko maze kumva babiri batatu bamwita umusazi ivyo berenzo hari ufata umwanya ukimva ati vyavure kana nisuzume ndabiko vyavure ntakunze umusazi mugabe bose bareme vyose urabirengera murakora mariage uno munsi muri mu rugo urugo ruraganje ariko rero tukiri mu kwezi kwa kabiri ndashakira basi mu declare amajambo y'urukundo basi kuko nibaza ko kuri mwebwe ari ahantu habonekera urukundo mushobora kubera uburero abandi bantu bivanye n'ingene urukundo rwanyu rwatsinze nakwambika microphone mugabo mubwira amajambo y'urukundo naho ubwira amajambo y'urukundo akanya ni guhanye iyo parti iragoye cyane ugomba turaganisha ubugira kandi twaba dusanga turaganya ubugira kandi ariko amajambo y'urukundo niba yavuga mu kwa kabiri gusa amajambo y'urukundo avugwa buri munsi uko urongowe namwemera kuko usanze ubivuga le 14 février gusa harimo uruyeri n'ugwenge kugira ngo uce aho urara kugira ngo uwo munsi nturare kuri tapi canke mu ntebe ariko Imana yaradushoboje ibitari bike nizeye ko ari nayo igiye kunshoboza kandi ibandanye inshoboza kandi no kuba umugabo akwiriye kuba umugabo uyu mufasoni umukozi w'Imana hajya iyo mu rugo harimo umupastori dufate hakaba harimo abandi bantu bigenza nabi biragorana cyane ukuntu wikonforma haje abashitsi mu pastori rero Imana niyo yatugenderera ikaza mu rugo iwacu sinzotanga kurondera ko nifata ariko izosange aho ishaka ko mba ndi ari izo nsanga inavye amajambo y'urukundo no kuri hari hayo dusanta hari hayo tubwirana bon si ndi umuntu cyane w'ivyo bintu birangora arabizi ari romantique umukomando wa Yesu je ndabivuga ukundi sinshimye kubivuga ku mugaragaro kuko ni uburyo bwanje bwo kubivuga oya ntibikwiye ko nawe ucubimenya uhava ubikoresha basanga ingendo y'undi ravuna birakuvunye cyangwa undi avyumvise biramuvunya ariko imbere ya byose umushira Imana imbere urukundo rwa mbere n'urukundo Imana yadukunze tutakwiye gukundwa turabaja hama gushikaho ishengero wumva ryonshira ku ruhande rikana nuko nahigenjeje neza harimo ivyo nakoze hari ivyo nakoze bikwiriye ko mbandanya kuba ndi mu muryango bashira ku ruhande naho byagiye ukundi ntashoboye gutahura ariko nemera ko nabakozi b'Imana kandi Imana irabazi irazi uburyo ibakoresha bose no byinjira ko cyane iconzi nuko jewe n'Imana bimeze neza. Merci. Gaga idekarire maze amajambo y'urukundo yagize amasoni niko ameze none vya vrai bo mu bisanzwe yavuze ko ari umusoda ni umusirikare ku rugamba kabisa nuko yabivuze arafise ukundi kuntu genza nico gituma ndi mu intambara navuze umugabo azoshigikira umugore wiwe donc nabisaba abagabo bazoshigikira abagore babo dimwe twocungura isi urabona ko icyaha cyazanywe n'umugore ikintu nabonye mu intambara umugabo ashigikiye umugore wiwe nibaza yuko twocungura isi ego nkuko nabivuze namuhawe n'ijuru bimubwire ntubikubwira twebwe niyo mba ndiko ndasenga ntubitubwire mandindire gatoya ntubitubwire twebwe ndiko ndadeclara kwanza oya tugende dushaka kubibwira oya dushaka kubimubwire hamare abantu ngaha biza kubera karorero bariko baradukurikirana uvuga ati wow bwa ndi nyuma ya vya bindi vyose birashobora gukunda yuko nyuma y'ibazo vyose umuntu aguma abandanya aryohewe mu rukundo yes bo nkuko twabivuze
twahuye n'intambara nyinshi niko ndabivuga hariho amakosa yatumye bamuhagarika nanje ayo makosa narayanka ku buryo nabajije Imana Mana kubera ko uyu muntu ari wungarukaniye kandi twarakundanye turahebana Imana iransigurira impamvu imungarukaniye bivanye n'umuhamagaro jewe mfise ina yacu ni ndende nkuko babivuze ni ibintu tuzobandanya dushingira abandi kugira bamenye ukuntu bitwara mu rugo mfise amajambo menshi nzobwira abakobwa ukuntu bazokwigenza kugira ngo bamenye ukuntu bazoronka umufasha Imana yabateguriye kuko abariho rero Imana imaze kumbwira naguhaye ubu iransigurira impamvu yamumpaye numvise amahoro donc yisi n'ijuru yose adasanzwe iyo ndi kumwe nawe niyo ndiko ndasenga vuga ati Imana ndashima ndagushima ku mutware wampaye murabe arabizi muranda mubwira iyo nibuze ko ndyamanye nuwo nasengeye igitanda kimwe nasengeye umufasha asenga nama ndamubwira ndakunda ukuntu usenga nama ndamubwira nsengera ndakunda ukuntu asenga amajambo akoresha donc biraryoshe kumviriza nibaza yuko ndamubwira naho yo nkubita no bijya byo gukubitwa ndatinya gukubita no kwibuka gusa ko ari Imana yavuze n'uyu nyene nawe nyene ikamubwira n'uyu ntibesha no kuba barasinobabara umva nje ndyoherwa nkavuga kizima ari Imana yakumpaye ega ivyo waciyemo byose bitanyohera ariko nariyakiriye Imana yarampaye kuvyakira ko ziransigurira impamvu yabikoze donc yaransigurira impamvu naciye mw'iri shure niwe muntu wa mbere atanguye kumbwira ngo uri umukozi w'Imana ko ivyo namubwiye nivyo nabandi bantu bamubwiye abakozi b'Imana kuburyo n'Imana yavuze ati abakozi banje ni benshi nimugire ikibazo abazobahezagira barimo kuko yarahagaritse umutima kubera isengero ryamuhagaritse atabona ukuntu tuzohezagirwa nico gituma twahezagiriwe hehe hanze kuri Eden Garden kubera mu isengero bari bamuhagaritse ariko twebwe twari mu ntambara zitoroshe ngaha ku isi ariko twari tunezerewe kuko ari ijuru ryavuze biraryoshe kubaka wubakanye n'ijuru ryavuze n'umunsi ndabihamya nkavuga Mana warakoze kumpa umugabo nagusavye niyo njyamye ndavuga Mana ndiko ndasenga warakoze kuba umutware nagusavye kuko nijuru rya confirmye sabantu ntabwo narongoye kubera gakuko kugira ngo yohere societe narongoye kubera ari uwo nasengeye donc umufasha mwiza umugabo mwiza umugore mwiza aba ku mavi donc urukundo rwacu nabwo ruzohera yavuze yuko afise ubundi buryo bikoreshamwe nibaza ko turi abasoda twese ntituri romantique Ivana nahawe nabibonye kwe byakunaniye kabisa iconzi nuko ni intare yego nanje nkaba intare kazi kuko twagwanye intambara itoroshe yego ariko dushima Imana izodufashe gukundana izoturinde kandi kugwa mu byaha izoduye kuyikora gushika tuvuye kuri inosi tuzobera akarorero izindi ngo kuko mu muhamagaro dufise no kubera akarorero izindi ngo tuzoshinga inahe zacu ku macano yacu je nsanzwe ndumuririmbyi tuzotanga ibiganiro biramvuye yarabinyemereye ndanamushimira ko yanyemereye kumfata ukuboko aho umuryango wahagurutse ngo udafuse izina rahengaga n'ibyo ukora ntugaruke mu muryango urumva ko umuryango tutakibanye neza gushika ubu nta numwe arambaza ngo umerewe gute ukwezi kuraheze nubatse ariko nibutse ko nubakanye n'ubujuru ryampaye banumva umengo nta wundi muntu ku isi uwo nyigenza ko no mucako kuko nzi nyuma yanje hari intare nta kindi kintu kima amahoro wabonye ko yamajambo yakayumviriza burya uburi nta muse araniruhikije mbere usha murafise uburyo mu bitangamwo kabisa mwebwe ndeke murafise uburyo bwa aho washaka ko dushikangira twahashitse sha mwahashitse biramugabo rero sha mwese muri abasirikare murafise uburyo bwanyu mu bikoreramwo kuburyo mumvana kwico hari je novuga harimo ubujyajya jewe naririmba indirimbo z'uku kuko navuga abaririmba indirimbo z'urukundo barabeshanya ntibabikurikiza barahemuka cane jeca numva ntoririmba indirimbo z'urukundo n'abajournaliste barambaza ngo none indirimbo z'urukundo uzokunda navuze umuhungu wa maboko wenyene niwe nzoririmbira nayo abandi nabandiko ndababesha arakarimbo k'urukundo maze kuririmba none oya kwandika bon ndimwe nshatse kuririmba nuba ngomba kuririmbira nakurandika ni na gatonya basi k'urukundo ndirimbire umugabo wawe
kama penzi zigira sindasubira kuririmba ariko ubu ngomba nsubire mu bikorwa vyanje yes bo nivyakenerwa ko ndamuririmbira nzomuririmbira sa muririmbire Kuko kabisa niwe ari muririmbye wenyene. gakuririmbira niwe wenyene nshobora kuririmba indirimbo Wow. y'urukundo Wow. nta wundi muntu noba mbere wow yes twumvise intahe yabo intahe nziza kandi iryoshe nibaze ko hari abantu benshi bafashijwe n'urugendo rwanyu ingene mwakomeye ingene mwavanye ariko kandi Imana irongera kandi irongera irabahuza muri make mufite ibintu vyinshi vyiza bifasha abantu kuri je naryohewe ku ruhande rwanje nawe kwa dukurikira ndizera yuko bafashijwe cyane gose nizera ko n'ikindi gihe niba badusaba muzoduha umwanya wanyu kandi mugaruke murakoze bizovana nuko umwanya bacu tubirongoyemwo umwanya abantu ntibakitwaza umwanya wo buru no munsi mbwa ntiwo burejo ariko kandi jewe sindi umuntu wa media nukuri aha ibanga ryo kwemera n'agatangaza hariho ivyo navuyemwo na nibaza ko bidashoboka kuko n'irya filme twahuriyemwo ryari rya mbere ngiye imbere ya kamera sanga ndabizi kuko benshi barambwiye ko ndabizi none munsi naje mu ntumbero yo gushigikira utwubakanye kugira ngo hari abantu benshi bafite ibintu byinshi mu mutwe bibaza byinshi bavuga byinshi baca imanza uko zitari nibaza ko uno munsi basi ari umuco mutoyi canke hari yindi jisho ryugurutse babonye bizofasha abatari bake kuko natwe biriko biradufasha kandi Imana izobafasha rero ntivyashoboka nukuri nzobitaba bikunze ariko kandi ni mu ntumbero yo gushigikira no muntu kuko dubashaka gufasha benshi bashoboka vuba yababwiye by'urubuga rwacu dushaka urubuga rwacu nk'umuryango kugira ngo ivyo tuziga ivyo tuzokwiga tuvyigisha abandi kugira ngo bibafashe kandi ukuririmba uyu munsi aririmba yahora aririmba mu ntumbero yo guhindura ukuntu abantu biyumvira mu gifaransa bavuga ngo changement de mentalité abantu hari ibintu byinshi bibaza ari ibintu hari n'abantu turi mu bantu bakashobora kuza kuvuga ibi bintu nanje ubwanje sinashobora kuvyakira ko noza nkavuga ivyacu mugabo turapfiriye muri ico kintu cyane ko zubakwa niko bigenda abantu ntibamenye umuco hariho abantu bashaka ko bari muri izi ntambara nabo no munsi bakaca babivamwo kubera ko mugabo kibagira ico Imana bashaka kugasanga barahushije aho Imana yabagomba barabihevye kubera ivyo bumvise nkuno munsi ushaka kuvyumva ivyacu yashaka kumufasha mu rugendo arimo cyane umuntu atabona inzira mu bindi bintu bitoshoboka akagomba kubiheba mu guno munsi arumva ko Imana ntayo itogucisha naco itokora murakoze cyane ubwo rero nivyakunda turagushimiye ko kuba twitavye no munsi murakoze cyane La Reine Gaga umwe mu baririmvyikazi b'abarundi twizere yuko kandi guduha n'ibindi bikorwa vyiza muri uno mwaka narigi no musi urafise andi mahoro rero adasanzwe bibaza ko bizododo biza ndagushimiye cyane gose kandi twizera ko ari abantu benshi bafashijwe kubw'inahe y'umuryango wanyu urakoze reka ndabashimire nanje nongera nshimira umutware mwiza Imana yampaye kubona yemeye kuza kunshigikira kuri kamera nkuko yabivuze si umuntu w'amamedia narabimusavye ariko ndamubwira yamara umuhamagaro wanje uri kuri figure publique nawe nk'umufasha wanje utegerezwa kunshigikira kuko no muri filme Imururu nziza yaranshigikiye numva inguvu uyu hamwe yovuga ati heba kuririmba niwe wenyine afise droit yo kumbuza kuririmba nkavuga ati ndabihevye ariko kubera ari umuhamagaro mfise nawe yabitahuye niyo mpamvu ari hano ndamushimire wakoze ku muno mwanya kugira ngo dushobore kuzanira ku makamera si ibyiwe kuja ku makamera kuko yari yaravuze yuko atazosubira kuri kamera kuri abijya vyabaye muri Best Friend reka ndamushimire nibaza n'uwundi munsi mubidusavye bikenewe mutima mweranda bitwemereye tuzozanana kuko na jewe burya naho ndi umuririmbyikazi nibaza yuko utarambona ku mamedia menshi ntibyakunze ko ntanga ibiganiro byinshi kubera n'inzi ntambara kubera ntarinzi umuhamagaro officiel mu wariyo ariko ubu nk'uko bivuze ngiye gutangira ibiganiro byinshi kandi nibaza ko nzofasha abajene benshi abajene fille n'abajene garçon igituma ingo zitarama ndabifise ko experience nize cyane kandi ico norangizaho novuga yuko nasanze ari imivumo ya karande yatumye izi ntambara zose no kuba umukozi wa satani yarakoresheje abo tuvukana babesha abavyeyi donc Imana nihagera kwibabohora nibaza ko tuzosubirana nayo mfise umuryango mwiza Imana yampaye mfise umukunzi mfise uwunshigikira nibaza ko ibikorwa byanje ngiye kubikora mfise inguvu zisumba iza mbere kuko ubundi nari jenyene
ariko umushigikiwe n'ingwe ngiye kuvoma rero bisumba rero ndabashimiye kuri uno mwanya nshimira abakunzi hama abajija nabo bategerezwa kujija icyo babereyeho ariko ijambo ry'Imana riratubuza gucira urubanza umuntu Imana yonyene niyo ifite kuducira urubanza ariko barafite droit. Yes, merci beaucoup. Mwakoze cyane. Yes, merci beaucoup bakunzi ba African TV wadukurikiranye ndagusaba kuja kuri chaîne ya La Reine Gaga ugire subscribe ndetse n'ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye mwitege ibikorwa byinshi bitandukanye muri umwe hagiye kubazana na ryashigikiwe. Yes, genda ugire subscribe kuri chaîne yiwe kugira ngo uze mu bambere mu kubona ibikorwa vyiwe. Asante sana.